Fanny Lavine abwe na LIBERT Mr Solo siko mbega muko mukurikirana gute abana banyu ikiyago tugeze kuyagana Mr Sammy aravuga ati je ndafise abana bampemukiye nazanye muri cinema nakanye narimwe bro ishiki tubara kubarira ati hamwe twosanga SABBAS nkuru nziza icacu bakimwa bro usigura neza yuko turuwafa mbega yarahaye ama certificate abantu ntiyasubira kubitaho hawa yarasohoye cinema iryoshe ariko abafana mwaragiye mu mugambanira ego umwigeme w'umugenzi wa Nakina litwa Bera araza recordinga iyo video kuri telefone ni Alvella Muhimba ari kuva ronse Alvella collection nawe nyene urabona neza yuko gushika ino sase ndiko ndamuharura cyane muri bano bantu bro harimo Kanyana harimo Miri harimo na Kinera harimo nabandi benshi n'aba diaspora baje kubahenda barabaha imita barababuza gukina amasinema babo bari ati reka tubashingira ga shop mugende mudandaze zo muzi mugende mudandaze amavuta muce muheba sinema panze ukazura ja gufungura muri wanyu hama ukwezi guheze iyo keneye kuri hinzu bakana gufasha baba ndiyo muhiri wanyu bagacanga bakavuga ati reka tumuterere ducange wagwan. Ladies and gentlemen, welcome to Anashare 257. Anashare 257. Oyo bro. Yo wagwan. Yo wagwan. Amakuru. Ebana ndashima Yesu Kristo ndashima Muhammadi. Ariko turashima cyane. Amakuru ariko urumva neza mzee. Mani je numvitiro naraye ntaryamye sinabikubwiye. Ego naryamye nagiye gushitura saa 11 igeze ya gatondo ego aho kandi nategezwa kuzinduka ndafata karabaye ego cyangwa amasaha 2 gushika saa 1 ariko cyangwa bitamwe reveil ya saa 1 ariko nanjurazi weekend bro narafashwe na grippe imwe irenze hamwe mvuga ati karabaye uri kuri navyumva no kungene mvuga irahera niranahera wallahi ariko ngira biva kuri iki winter ciye imvura isigaye igwa ego kweri ego klima yarahindutse bimeze gute none Ewa ndashima Imana man ndashima Imana nongira nshimira nabano banakora dukurikirana kuri Anashare abane nibo ba boss bacu cyane gose twirorera tuba turi kumwe na imprimeri ya mbere mu gihugu ni DH Telecom ego cyane gose aho basanzwe bakora ibintu byinshi bitandukanye aho basanzwe batanga ama service menshi ya impression niyo ya mbere mu gihugu raba kano ka video mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Asante. Tuba turi kumwe kandi na bartender bar hariya ku Interekwa Mukamenge nakabare keza kameze neza akabare guha ama service yose aho ushobora kuhasanga ibintu bigiye bitandukanye inyobwa zinjabuka cyane mu gikoni hameze neza mu gikoni hameze neza ebana ikintu cyose kimeze neza uburi mu kibanza ciza reka dutumirira abantu gusohokerayo sasa bro no musi reka tureke guteba kuko turi ku ntango zindwi ku musi wa mbere ariko hagati ngaho reka tubanze dutumirire n'abandi bavyifuza ko dukorana twebwe imiryango iruguruye inimero nizi ziguma zizunguruka batwandikire mu ndwiheze yitwa nkuru nziza SABBAS abaye duherako ujya munyamerika mukozi w'Imana n'umunyamerika
urazi ko SABBAS ari we wundi muntu nkunda kubona umenga ijwi giwe ntirihuye na taye yiwe cyane gose Fanny yavuze jewe ga SABBAS nawe ararenze SABBAS rero sasa mu ndwi iheze yari challenge ikomeye cyane kuri uno mushinga ntaye SABBAS aho ubona neza ko hari umukobwa uwo muri Saudiya yamwagirije ngo yamwivye amafaranga agera ku miliyoni n'amajana 2 ndetse n'ayarenga mugabo SABBAS yagataho arabeshuza aravuga ati jewe n'ukuri si jewe arerekana sinzi ko wabonye no kuri Facebook yarapostinze ariko arerekana amapage amyiyitirira ingena ari menshi sasa bro hagati y'ivyo Vendredi warabonye ikiganiro twabashiriye ko c'aba Saudiya twarakibonye aho nagiye mbona ama message y'abantu menshi reka tubashimire tunabashimira cyane reka tubashimire ariko uno musi turi kuri case ya SABBAS nziza ubibona gute bro kuba hari umuntu avuga ati je SABBAS yaranyivye arashira ko ni tariki 31 z'ukwa gatanu ibintu nk'ivyo aramuresha urumva wewe wabifashe gute urazi hari ibintu ndakeneye ko tuza turayaga ko cyane kuko bino bintu ndemeza neza yuko hamwe twosanga yuko icyaha cyoba kimwagira SABBAS inkuru nziza kandi tuba tuzi neza yuko asanzwe ari umukozi w'Imana siko ugiye kuraba ujya mwana w'umukobwa ukuntu yasiguye avuga ati jewe SABBAS yambariye tuje mu rukundo siko ariko turaheze turaja mu rukundo umupapa w'abandi yagira yigire Washington DC siko ariko SABBAS aremera SABBAS ugiye kuraba ku mbuga ziwe aravuga ati jewe Facebook nkoresha niyi siko ariko umwana w'umukobwa akemeza avuga yuko umunsi amuha uwo miliyoni 1,200,000 ya telefonye call video na SABBAS inkuru nziza araheza aribonera ni wa musiniyaste wa wundi nyene dusanzwe dukunda mu gihugu cyacu Burundi siko ariko ngira ngaruke kuri kino kintu bino bintu urazi yuko hari abantu benshi bari muri industry bari muri entertainment bro bari amahera bano bana bari mu bihugu by'Abarabu ni benshi bro siko kuko je nafise facts y'abantu benshi abana b'abakobwa bagiye bandondera bakanyereka n'ama image y'abantu n'ama facts menshi gatsanzwanye y'abantu bari muri cineaste bakiye ama cinema bari amahera abana bo bari mu bihugu by'Abarabu bagiye kurondera ubuzima siko ariko biraza kugorana cyane kugira tuvyemere ko SABBAS inkuru nziza umukozi w'Imana kuko yobo yakoze ivyo bintu siko ariko uwo mwana aremeza akavuga ati jewe SABBAS yarandiye amahera ariko ikintu ca mbere izi ngira ntange gasupu kwanza ku muntu yitwa Nyama umuntu yitwa Nyama pro nivyo n'umusesanguzi nkanje pe siko kandi abirimwo igihe kinini ariko sinibaza yuko iyo bafise ubusesanguzi muri professional bwatari burenze kuko izi twese turakoresha imbuga siko ariko guca winamura ukacugunda kwandika kuri page ya Facebook SABBAS inkuru nziza yarakoze ubusuma bro maze iminsi mbona no muntu yitwa Nyama bro si n'umugenzi wanje so mugenzi wanje ariko maze iminsi mbona bro dukora ikintu kinyamwuga siko ntidukora ibintu ukuzana amaranga mutima cyangwa umuntu uri kubera mu ikintu bro siko abo ukora ikintu uvuga ati jewe reka nkora ikintu professional siko yaragiye posting ibintu bro urashobora guposting ikintu man abantu bakagucisha mu ijisho siko je ndashobora kuza nga kuri anashare nkavuga ibintu ata fact nimwe mfise siko ariko ukamenya neza yuko ndiko natankaza abakunzi ba anashare ndiko natakaza abakunzi ba MC Gundoz ndiko natakaza abakunzi ba Easy siko nagiye mbona neza yuko Nyama yarapostinze iniga supo yo ku bantu bamwe bari mu bintu ubona neza yuko batari professional siko bakuri ibintu bro ikintu cyo kwamamaza ikintu bro nukamamaze inkuru uposting ikintu ku mbuga kanaka ikintu tagifitiye ko facts ikintu kanaka twese turabanditsi bro siko twese turabanditsi turashobora kwandika ikintu ariko ugasanga ico kintu kiko kiranyicira izina siko igambere je natanga ndabibona ku muntu yitwa Nyama
kuri page yawe ya Facebook ariko ndazindanga ndavuga ati bino bintu ya postinze bro man kirazira gupostinga ikintu uzirenze yuko udagifitiye ko facts atavyemeza bro siko murabonye neza yuko dukora ikiganiro c'abantu basanzwe basambanya abana bari muri cinema abana batoyi amazina yabo turayafise yego kandi harabo tumaze gutumira kuri arashare tumaze gukorana ibiganiro yego ariko bitari ngombwa kugira tubavuga kubera iki na fact turaronka yemeza ivyo rero bintu tuze turaba professional muri uyu mwuga wacu kuko urashobora gupostinga ikintu bro ugasanga uri kuratakaza CV yiwawe abantu bazogucisha mu ijisho siko ariko SABBAS inkuru nziza hamwe twosanga ico caha kimwagira SABBAS inkuru nziza aza tubabarire cyane kuri anashare ni turakabati ariko mumve neza yuko SABBAS inkuru nziza ndibaza neza yuko ico caha yuko atogikora kuko ugiye kuraba no kungene ameze canke apparence yiwe uraza gusanga atandukanye n'aba bantu ba new generation kuko izi hariho new generation ngaha muri cinema mu gice c'u Burundi bro bamaze kujya mahera abana b'abakobwa bro benshi babagiriza yuko ngo bagiye mu rukundo benshi hari amazina ngaha izino gutondagurira wowe ukaca utangara nka kiriya kiganiro twakoze vendredi kiriya twabasoreye vendredi bijya bintu bibaho man bibaho cyane bibaho ugiye kureba muri commentaire hari uwanditse ngo Joakim nguri bagiye ngo amahera ngo ari yende yego na Dani wese ngo Dani nguri bagiye amahera wari yende naka ibyo site twabivuze ahubwo n'abafana babivuze muri commentaire kubera babizi bro kandi harimo n'abari hariya bazinanye babizi baza mu bakobwa baza kubabarira ati bro je nkundira rero bajya bakobwa iyo wigize ngo murakundana ntibahisha baragupostinga ego cyane si vya bindi by'abantu usanga ngo murakundana naka ugasanga murakundanye imyaka n'imyaka atanumwe abizi atanumwe abikeka kubera ikintu nigera mu postingana nta numwe posting uwundi kandi nawe ntiwigera umupostinga cyangwa wewe ngo wagupostinga ntiwigera uvuga ngo uwu ni sheri wanje mugabobo urazi hariho umuntu ngaha ntemerewe kuvuga ariko yigeze kujya miliyoni zigera kuri 6 umwana w'umukobwa kandi uwo muntu aracari muri bino bintu bya industry bya entertainment ariko bitari ngombwa yiko nza kumuvuga siko bisigura neza yuko bino bintu uno mwana w'umukobwa yashoboye kuvuga bro birabaho bino bintu bashobora kuba baravuze kuri SABBAS inkuru nziza kuko ari abantu b'abakobwa benshi bari muri ivyo bihugu bagikurondera ubuzima bari wa mahera n'abantu bro bari wa mahera n'abantu niki gituma bikigoye cyane niki gituma nakubarira ati hamwe twosanga SABBAS inkuru nziza icaha cuba kimwa bro SABBAS inkuru nziza zoba yakuze ikosa rimwe rirenze iyi case reka tuyifatanye n'iyi y'aba diaspora batuma aba bana babigeme baheba amafilme hari abariko baravugwa muri iyi case harimo Kanyana ndibaza ntimumuherutse Kanyana we ambabarire sinkimuharura nk'umusineyazi harimo Miri harimo na Kinera harimo nabandi benshi batandukanye aba ba diaspora bakora ibintu nk'ibi bavuze iki hari cyo babwira batuma izi mpano zitakara zikagenda urazi kandi igihe duheruka gukora ikiganiro na Sammy yarabivuze mu kiganiro ati hari aba diaspora usanga bahenda babana ati nkazokubona ukinye tuzoca duhetsa ugaca usanga baracitse intege barabivuyemo urazi hari ikintu ngira mvuge ngaha kandi si kuvuga ngo nukunda banka siko si kuvuga ngo durafise ico dupfa siko ahubwo ni kugira ati hari bimwe bamwe bashobora kubirengagiza kandi biba bikomeye umuntu yitwa Kanyana yazanywe na Mr Sammy kweri muri cinema ariko Kanyana si nk'imuharo yuko ari umusineyaste bro namusadandaza ibihimba
ibihimba niko no vyita adandaza imiti ibinini vy'umukobwa wafise inda kugira yonde canke kugira tora kabiri kameze neza ndibaza ukeneye na kamukorogo uragenda uzogenda guhe oya reka siko Kanyana sindamuharura nk'umusineast uyu mukobwa Miri yazanywe na Mr Sammy Miri yahora ari umumenyesha makuru kwa Miri ya yahora ari umumenyesha makuru ari hembe yagiye nawe nyina kuri iyo business nyo nyine ya Kanyana yarabivuyemo mu minsi agiheza akiva kuri micro yo kuri ACTV siko yagiye avuga arondera Mr Sammy aramubare ati ndakeneye yuko unyinjiza muri cinema Mini araheza arazana account yo YouTube bro araronka umuvuduko w'ama views menshi kuri episode ya mbere ariko bano bantu rero baba diaspora kanaka baba binjiye babonye ubwana bushushe siko bakaca bababuza ati bijya bintu mubirimwo ahubwo mubivemo siko ahubwo mwibandanyirize bino bintu ino mitayi tubahaye siko uyu muntu yitwa Kanyana uyu ino business akora bivugwa yuko yayihawe umutahe n'umukunzi wiwe w'umudiaspora kanaka si antemerewe kumuvuga izina siko uribuke yuko Mr Sammy ikiyago twigeze kuyaga Mr Sammy aravuga ati je ndafise abana bampemukiye nazanye muri cinema nakanye narimwe bro naho Mr Sammy nyene afata intamanama ukamengo nakeneye kubivuga n'uyu mwana yitwa Milififi nawe nyene ari mu bantu bamuhemukiye n'uwundi yamuhemukiye ni Nakinela aba bantu bose bazanywe na Mr Sammy bro bose bazanywe na Mr Sammy muri cinema tiye nibuka commentaire nabonye kuri kiya kiganiro ca Sammy ivuga ngo gukinisha abakobwa beza ngo shango mugabahungu bawe ngo bifata nabi ngo bambara nabi ngo abahungu ni wapi nakigenda ngo mugabakobwa ayubayizi Sammy ndibaza nimba yarayibonye ngira ngo azoca bikorera abyumva bano bantu bagira kuri batatu abasengi baharura yuko ari n'abakinya cinema ahubwo nibigumire muri zijya business siko kuko reka ndagwe nk'akarorero umuntu yitwa Fanny Lavine umuntu yitwa Mimi Mireille ego wibaza yuko challenge baciyemwo canke imitahi bafise bataba bafise ikintu kibinjiriza bakakidandaza mu nyene bakaguma nyene muri ico kibanza imitahi barayifise none mbega ndakubaze kubera iki umuntu yuguruye ibutike umuntu yuguruye ibutike tuca tumubura iki gitumene ko nakubara rero na Chanceline tugomba tumubure izi iyo usanga atari isezerano ry'iwawe onyumve neza iyo usanzwe atari isezerano ry'iwawe umenye neza yuko ico kintu uraza kugiheba ugitandukanire kuri iki siko ariko ndaza kugaruka kuri bino bintu wavuze y'ibintu by'aba diaspora bano bantu bagera kuri batatu bivugwa neza yuko basanzwe bafise aba diaspora kanaka babatamwe imitahe bagiye baba imitahe bakaza kubabuza gukina cinema ati camubiheba aravuga ati ebana je ndagukubitsa umutahe w'imiliyoni nivyo niterambere nivyo ni business siko ariko izi iyo ikintu ugikunda siko iyo ikintu ugikunda ari umuhamagaro wiwawe izi biragoye kugira ukivemwo n'undi muntu ufitiye ubwoba ni Alvela Muhimbari kuva ronse Alvela collection nawe nyene urabona neza yuko gushika ino sase niko namuharura cyane muri bano bantu bro siniko namuharura muri bano bari b'abasineast tunamushimira cyane nuko Superbat yamwiyumviyeko kugira agende nyene gukama baziga ndirimbo ku rutare Alvela n'umuhitinzi n'umuririmbyi muri make ahubwo ivy'amafilme ntituzosubire kumushira mu bakinyi ba film tuzore tumuvuga mu atubabarire cyane bro tuzore tumuvuga mu gisata ca music c'abasani mu gisata c'abasani bro siko bano bantu bagera kuri batatu igituma navuze ati aba diaspora nabo nyene barafise ikosa rya mbere waro bakora ugasanga umwana araje arinjiye araronse hits kanaka kora aba diaspora kenshi bafatira kuri hits y'umwana w'umukobwa bafise ubu Chanceline arafise shop yiwe siko ariko sinibaza yuko shop yiwe ari mitahe yiwe bwite
canke muri cinema bro kuko nta cinema yo bimuhemba ngo amahera abari abasupporta nyene baguha abafise abasupporta benshi bagiye batandukanye ariko kuba diaspora nabo nyene benshi muri bo ucumva ngo heba kijya kintu hama ngo ubandanye ibi vy'iwanje bijya umuhamagaro ubihebe muri abo bakobwa bose izi reka ndagisubiremo ndakivuge abantu bagera kuri babiri Fanny Lavine hamwe na Mimi Hey muri cinema mu gitsina gore reka babayobore kuko nibo twabonye gushika ino saha babifisemo umuhamagaro kandi ubona neza yuko naho bahora challenge zigiye zitandukanye batobiheba kuko na mahera babuze yo gushinga shop na mahera babuze yo gukora business ariko baremera akavuga ati jewe kino kintu ijewe nyene kiya kintu kintunze bro siko niki gituma bambabarire cyane bano bantu turamaze gukorana ibiganiro bakanyana banakinela ariko baraza kuntaha urukundi kuntu ariko mumve neza yuko jewe ku ruhande rw'iwanje sindabashira nk'ukora abasineyaste bro kuko narabonye neza yuko n'aba diaspora baje kubahenda barabaha imitaya barababuza gukina amasinema baba bari ati reka tubashingira ga shop mugende mudandaze izo muzu mugende mudandaze amavuta muce muheba sinema wose umuhamagaro wiwawe kuko iyo bari umuhamagaro wiwawe ijya shop urashobora kuyishinga hamukarondera umukozi akudandariza kandi ukabandanya ubirimo ariko gushika nino saha bivugwa neza yuko na kinera yatawe muri yo mu kubera amahera yo mu diaspora kanaka yoba yarariye ariko sindavyemeza cyane yarayariye nyene arayabara video ya wakera yari amaze iminsi afise muri telefone uwo mu diaspora na kinera ahubwo ni video ya wakera yari afise muri telefone yo mu diaspora kandi asanzwe ari umukozi w'Imana ahubwo bivugwa neza yuko umunsi uwo mukozi w'Imana uwo mu diaspora yari kuri call video ari kuri call video ya nakinera bakubayaga n'uwo mupasiteri umukozi w'Imana ari muri Etazini hari uhundi mwigeme yitwa Bella yaciye yaza aca recordinga video kuri telefone ya nakinera ya wa mukozi w'Imana bariko baragira appel video bose bari atacu bambaye nakinera nande nakinera hamwe n'uwo mukozi w'Imana kuri call video ivyo bintu ko biri mwimpuwe mumbi ariko uwo mwigeme nawo umwigeme w'umugenzi wa nakinera yitwa Bella araza recordinga iyo video kuri telefone arakubita zoom arayikwega bivugwa neza yuko ibi bintu kubera iki vyama bihera nabi iyo usanze Bernice akundana no mu diaspora ugasanga akundana n'umuntu ari hariya kubera ko yamubonye kuri cano ariko arikorera utuganiro agacamurondera ugasanga biheze nabi mugiye ibintu nk'ivyo nta kuntu nakumwe vyohera neza ibintu vyo kuri social media vyohera gute bro ibintu vyo ku mbuga vyohera gute izo nkundo zo ku mbuga zohera gute kuko je nimba dukundanye uri hanze siko mutarabona ntaguciyemwo ku bandi ucusanga ari vya bindi bitera ubumuga ucugenda kwisambanya bro akurungikira ama video akurungikira amafoto ari mu bwambure utamuciye inyuma ucusanga uri kuragwara mu mutwe siko ibintu vyo kumbuga bro ibintu vyo kumbuga tuze turavyirinda cyane ari ndiko ndabivuga hari abantu bamwe baza kudutera amabuye ngo urumva ari kuri atwicira isoko reka tubicira isoko nyene gusa batubabarire pe batubabarire cyane naco reka tugaruke kuri Truwafa turazi Truwafa turazi na BFI Buri Film Academy muri BFI abakinyi baracaho bakiga bagasohoka bagakina tukababona muga Truwafa nayone nkunda kumva bavuga yuko basohoye canke bigisha mugabo bobo nta novuga ko atabakinyi hafi ya ntabo ndabona basohotse baravuga ati twebwe turakina uyu ni twebwe twamuramuye uye akina ngaha naha bro abo bantu none barihe kandi turabazi bamwe bahaciye muguno musi barihe bahawa n'abandi kwanza urazi ari ibintu bimwe zino team nizo team kwanza ziri mu gihugu vuga neza yuko ziriko ziratanga inyigisho muri cinema siko ariko bambabarire cyane nka BMT ya Mede sinza kuyihagara ko cyane kuko si team ngo irera umwana bro
ijya ni company inisha abantu bamaze umuntu amaze kubaka izina siko ariko ngira amagarare kuri izino timu zigara kuri zibiri Truafa hamwe na Burundi Film Academy siko Truafa mu minsi iheze cyangwa mu mezi twaragiye tubona neza yuko bako baragira baha ama certificate abana baciye muri Truafa kwa Fanny Lavine siko ariko ndiko ndibariza muri Truafa abo bana bahaye ama certificate gushika no saba ari he siko abo bana bahawe ama certificate muri Truafa ndibuka neza yuko bari batumiye na Berendway Fanny Lavine no Raski nabandi benshi bari muri cinema bariko baratanga ama certificate ariko gushika no saba ari he bisigura neza yuko Truafa mbega yarahaye ama certificate abantu ntiyasubira kubitaho ngo irabe inkurikizi ate bana mbega bageze he ko je ndibuka yuko hari igihe nigeze kuja muri tournage ya Truafa ndabona abana benshi bari muri Truafa benshi bagiye batandukanye ariko tutazi gushika ino saha mbega bari he barapoteye ikibazo ca mbere ndiko ndibaza mbega ni Truafa idasubire gukurikirana abana bari muri Truafa canke ikibazo ca kabiri cangira mbega abo bana mwahaye certificate mwazibahaye ari umuhamagaro wabo canke mazibaye kubera batanze akanoti kugira binjira muri Truafa bize muri make bize bahejeje ariko bahejeje ariko umuhamagaro wabo urazi rero ibi bintu vy'ama talent aho bitandukaniye n'ibintu vy'amashuri kw'ishure uriga bakaguha diplome ugaca wimenye yuje nimba ijya diplome uja kwitekeramwo indagara nyamba uja kurondera akazi nyamba ugenda uca kwimenya mugabe ibi bintu vy'impano bisaba ko uguma ukurikirana nico gituma izindi ko nakubarira ati nimba muzanye amatsimu yanyu kanaka mu gice c'u Burundi siko bano bantu je sindabanga bro siko ariko mumve neza yuko iyo muzanye ikintu ca team cyo kwigisha kurikirana n'abajye bana reka ngaruke kuri BFI Burundi Film Academy yari narahuye n'umwana yaciye muri BFI yitwa Hawa n'umusiniyasite yahawe certificate ico gihe ndibuka yuko nari umu MC muri Burundi Film Academy nari umu MC wo kubatanga ama certificate bro muri Source Dinil bari bakiri kumwe na Fanny siko ariko Hawa yarasohoye episode ya mbere yararose ama views pe ibihumbi 100 mani birenga hari umukobwa yitwa Sinta nuwo Sinta nyene yarasohoye cinema ubona neza yuko hariho abantu benshi babizi barabatamwe imitahe siko ariko gushika no saha yari twarahuye bro ndatangazwa na life babayemo siko iki gituma ariko navuga yuko murazanye izo academy zanyu siko mbega bano bantu muhama certificate mubitayeho gute siko ariko naze kugaruka no gukintu cyo kubafana izi abafana nibo tugira tuyagi ko ngaha abafana izi hari ukuntu bagushigikira cyane muri bino bya cinema kubera uri mu mugongo wa naka wamara kuva muri uwo mugongo wa naka ahubwo bakaca bakwibagira bro bakaba bagutaye kubera wavuye mu mugongo wa naka ariko siko byari bikwiye kumera man siko byari bikwiye kumera kuko nagiye mbona neza yuko Hawa yarasohoye cinema iryoshe ariko abafana mwaragiye mu mugambanira mwaragiye mu muhinduka pe kubera yavuye muri Burundi Film Academy ushaka mere nka bashance bahawe ama certificate baguma muri Burundi Film Academy siko ushaka mere nka Balina bavuye muri Burundi Film Academy nibo bakiriyo siko ariko umwana jemba nishimira bro gendura mu mwana yitwa Mucomani arasohoka ijana kwijana gasohoka kipambaniye Muco ni wo muzanira vya bintu ngo wagarutse gukina ngo kwa Fanny bro ni nko gusohoka muhira igice kimwe avuga ati usohotse igice kimwe ni wasohotse muhira ukavuga ati je ndagiye kwipangira mugabo hageze hageze kubugari usanzwe wipangiye hanze ukaja gufungura muhira wanyu cyangwa ukavuga ati je reka sinja kwipangira mugabo sinzofungura Ico gitariko nakumarira yuko bano bantu ino migwi ya Truafa ibaze rero upanze
ukaza uraja gufungura muhiri wanyu hama ukwezi guheze iyo ukeneye kuriha inzu bakanagufasha baba ndiyo muhiri wanyu bagacanga bakavuga ati reka tumuterere ducange bamwe muvukana bagacanga abona izi nshiki tubari kubarira yuko bano bantu bacu biracagoye kugira dufate tuvuga ati ino industry yacu yarashinze imizi siko kandi urabona muco vyarashobotse kwera yarashobotse umuryango wa True Afamwe n'umuryango wa BFI nimba muzanye izo company zanyu pe kandi ni company nziza two kwishimira mu iterambere rya cinema bro kugira zigishe siko ariko ndaza kwibaza ati ko muzanye izo company zanyu Fanny nabwe na LIBERT Mr Soul siko mbega muko mukurikirana gute abana banyu basohotse muri bino bintu vyanyu zitimu zanyu muri ko mubafashe iki kugira bashike kure ko duhura mu mihanda ko duhura muri izo nzira tuko turinengangira tugasanga wa mwana mwaye certificate ubu ari he ubu ntawe uhari bro siko ikosa rya mbere nza kurita kuri abo bantu bazana izo timu ikosa rya kabiri nza kurita ku bafana umufana kubera umufana hari ukuntu bafana umuntu kubera muri kumwe turafana igikorwa izi dufana igikorwa pana gufana umuntu tugume tuvuga ngo gundo sinzo umufana kubera ngo ari mu mugongo wa Fanny gundo sinzo umufana kugira ngo ari mu mugongo wa LIBERT Mr Soul ariko siko byari bikwiye kumera bro none ko batazokwamana niko biri life ni kwimeze siko bumve neza yuko twebwe nabwango na rumwe tubafitiye ivyo babisubiremo kandi ntanziga ibirimo ariko ni kugira tubandanye twigishanya bigiye bitandukanye neza yuko tubashigikira cyane turabashigikira cyane tuwafana nta gwanko rurimwo Burundi Film Academy nta gwanko rurimwo ariko muzanya amatimu yanyu kanaka ni muyazanye mu matimu hamwe muvuga ati je turazanye team ahubwo reka dufashe bano bana ko tubaye certificate ko basohotse reka tubabandanye tubamanaginga tubaza ati mbega bimeze gute ko mwasohotse ko mwaciye mwicara mbega sinema mwarayihebye mbega vyifashe gute siko ariko nakubariye amazina agera kuri 4 Alvera Muhimbari we namazina ko namushiramo Alvera Muhimbari gushika ino saha nambabarire cyane Kanyana sinkimushira mu bakiyo y'amasinema Milififi sinkimushira mu bakiyo y'amasinema na Kinela sinkimushira ku bantu b'amasinema Alvera Muhimbari sinkibashira ku bantu b'amasinema nundi muntu niyanyu wateza cyane tuzoza ngaha tubivuga kuko nabo nyene yatwemera igikorwa cyane ariko tutaranakibona aho ndera mutone igikorwa cyawe kiri mu gikoni byifashe gute hari urazi kiringo amaze bro ni kinini urazi yuko izabafana umufana iyo umufana utamuha ikintu bro umenya mutone bugaheruka kuboneka muki muri save the date mutone aheruka kera man muri save the date umenga kagaragara kuri Abelindu wasinze ariko turakeneye igikwa jiwe kuko yaragiriwe iba kuyo gushinga account yo ya YouTube siko bisigura neza yuko uzanye account yawe ya YouTube abafana zo mubanyoteze erega bazohava baje muri vya bindi ngurumva YouTube yanje ngo barayinyivye barayikwivye sivyo vyeze badowe reka dushimire Burundi Film Academy bariko barasohora filme nziza cyane bageze kuri saison ya 5 dushimira cyane na True Afa mwamikazi hari mwamikazi ijya episode heruka iraryoshe bro narayiravyo ndagira iki ndashaka kurira kweri ariko mbonye Yuvinari yapfuye ariko yabaye filme ya mbere y'abarundi ndavye ariko numva namosoza agiye gutemba nagakuru keza Noraska ari mu kugaruka muri rap ari muri studio agira tuzandire kundira bimeze neza ariko izi urazi neza yuko nanavuze yuko ati Mr Sammy ko dukoranye ikiganiro Imana igira guhezagire bro ku munsi wejo yararonse ibihumbi 100 vy'aba subscribers Silver Award yarabironse yarakwije tumukeze turamukeze cyane pe tukeze kandi n'abantu badukurikiranye bro kuko kudukurikirana no benshi cyane kuko tubona feedback nziza kudukurikirana n'umugisha cyane si wavuze ngo turabavugisha abavuga butumwa tubashimire cyane na munsi wa 3 hasta la vista God bless.